It's a weekend. Woba wifuza gusumira mu Bushinwa n'ahandi hatandukanye ku isi no gutuma imodoka y'ubwoko bw'ariko bwose wifuza? Woba wifuza kwandika ku mipira, ibidodo, kugwiza ibitabo, amabashi n'amabanderole? Kaze muri MC ntuzimire. MC Electronic Service Innovation ni entreprise gufasha kugura ibidandazwa mu bihugu bitandukanye en ligne. Igufasha kandi kugura imiduga nka Subaru, Mercedes-Benz, Nissan n'izindi nyinshi. Abasumira mu mahanga nabo MC ifise agence en douane ibafasha kudedwana ibidandazwa no guharuza amakori muri OBR. MC kandi ifise na mini imprimerie ifasha abifuza kwandika ku mpuzu, serigraphie, kugwiza ibitabo, amabashi, amabanderole, ibidodo, gukoresha design zitandukanye n'ibindi byinshi tutadondaguye. Akabijya rero ku bajeune chômeurs et entrepreneurs, MC yaje nk'inyishu. Ifise umugambi wo karihiriza ubumenyi gwaruka mu bigezweho kandi gafashiriza umwe wese mu mpano afise. Ikongera igatanga impanuro ku bijanye n'intunganyo y'imigambi ku bagize imigwi itandukanye n'amashirahamwe ku buntu. Kaze muryoherwe na service za MC mubifashijwe n'abakozi b'inzobere hamwe n'ibikoresho bijanye n'igihe. Mufise ico mubaza akura kuri 79 84 24 14 canke 69 41 55 43. People concentrate and forget the past year. Kuba it's a weekend. Rotating. Ihama Amilia we ninde kurarenze ko yiba? Amilia nyene n'umukobwa wangaha w'impumyi akundana na Jo. Nibyo ni impumyi. Atagato. Sawa. Ni sawa. Oya ntabwo ndafungura none se ko mwateke byagenze gute? Amilia byagenze gute? Bamuvuye.
sawa. Byose ndabikora nta kibazo ndabikora. Ariko ngaha muhira hari umushitsi akurondera yambwiye ko mwahoze mubana. Ngo mwahoze mubana ubwa mbere ariko yari yarakubuze nubari ngaha muhira aje kukurondera. Murashika sangahe? Sawa hinga ndamubwire hinga ndamubarire. Sawa. Sawa. Nenda gutaha. Hama. Nariko ndavugana na Jo ambwiye ngo araje ari mu nzira araje murindiye. Oya, naje amasaha ku kazi arageze. Buriya hari igihe nogaruka cyane nagarutse nazoze ejo akuze kumbwira ko naje kumureba. Buriya hari igihe nogaruka cyane nagarutse nazoze ejo akuze kumbwira ko naje kumureba. Sawa nta kibazo ndamubwira gusa urihuse kugenda bari kumurindira kuko urumva bazashika. Oya amasaha y'akazi arageze ahubwo reka ngende. Sawa. Turasubira cyane ejo nzoze. Sawa. Sibyo? Yego. Dev. Yes sir. Abite. Nziza. Ndibaza uzaniye amakuru meza. Ya. Yes, amakuru ni meza. Monsieur w'amana narayisoje. Good. Nimuzanire rero. Ya, iri mu cyumba ndayikuzanye. Okay. Nibaze ko waravye neza ko ari byo. Ya, nawe ntunyemera mu gukora ubushishozi. Waragize verification kabisa. Mu mashini n'ubu nirimo narimo ndaverifya buri kimwe cyose kiri. Ya, kiretse warayigire copyright kuri yo. Naho ubundi yose ndayifise kandi byose birimo. Sure. Sure. Yes. Okay. Wowe rero ikintu gihari genda uyizanire cyo kuyikoresha nje nzokimenya. None papa. Iyi ntambara turimo mbone cyari miraza n'iterambere mu rugo. Tuzayimara n'igihe kingana iki kuri. Adakeneye impinduka. David. Usigafise ubwo? Si impamvu y'ubwo. Aho ndi kureba umwanya turi kubitamo turakora iterambere ry'urugo. Dave, nagira ndakubwiye. Ndiko mparanira inyungu z'umuryango. Ni kuvuga ngo habayeho esheki tukeshuwa. Umuryango wose uba victim. Rero ni business urabizi nawe. Kandi business z'iki gihe ukwica birimo. Urumva rero tegeza kubikorana ubwenge bwinshi cyane kugira ngo ntadukagure. Niba nk'ubu duheruka gukora
turi inyuma y'abari abantu tubirukaho iki n'iki ibintu bitadufitiye umumaro cyane ariko ntabwo iterambere n'umumaro. Wewe bindekereye je ni umuntu w'umugabo. Wewe bindekereye je ni umuntu w'umugabo. Aka kantu konyene gusa gaciyemo niko katuma kandi kashitse ku ndundu vyaheze mu misi mikeyi itarambiranye turasubira ku bikorwa kandi uzobona umusaruro wacu. yaje mba nkeneye iterambere simba nkeneye guhora mu kintu kimwe n'ikirato kimwe ucambaye kirasaza ukagura ikindi. Reka ubwoba reka amakenga wico ndagusavye zanira iyo flash ibisigaye uzubimbaze hanyuma. Amilia wumva gute? Meze neza. Hama imisi baduhaye kwa muganga rero mbona yageze turare ndagukoresha ko kubana. Amilia kanura kwisi kanura urabona umuco Amilia ndawe urambona Amilia urabona Amilia urabona Amilia urabona Amilia nambaye gutya Amilia Amilia umuse gusa gutya Amilia urabona yo Amilia hani umaze igihe Amilia karibu mu isi yawe warahombye Amilia urabona Amilia kutangara Amilia reka gutangara Amilia warakoze ndonge kubona amaso yanjye
Sandra canke Leya?